Ego nivyo hari ibyabaye, imbyino zirabyinwa, abantu baratamba, baravuga yuko Uvira yatemvye, abantu baronse igihugu, mugabo bijya bimwe bimwe bitumwa n'ibishobisho by'abantu na propaganda z'abantu babakoresha abantu batazi kwiheza ibihe n'ibindi. Nta mugwi umwe ushobora kuvuga ko wayisinze, nta n'igihugu kimwe cyovuga ko catsinze iyo ntambara, kuko mu bisanzwe ntihazotsinda igihugu cyangwa hatsinde umugwi, hatsinda amahoro. Mu gihe tukibona ibiziga by'abantu bitembagara hariya kuri ya misozi, tukibona abantu bahunga, tucumva abantu bakoma induru, abandi bakubitwa inkoni zabo nyene wumva bavuga ko bahafashe, bakinjira amazu bagakubita abantu kugeza aho umuntu apfa yishwe n'inkoni, abana batwarwa ku nguvu bakaja kwigisha igisirikare, none babajana kwiga igisirikare ngo bagwane nande kandi intambara yaraheze. Uravuze ko Uvira itazofatwa, none yarafashwe, none umuntu uvyemeraga Apotre? Mbe ndakubaza, wewe ugiye mu isoko kugura ipataro ntibayiguha ngo uyigere, none usanga itagukwiye ntibasubiye kuhaca urengana ukavuga uti ndaharaye, bukeye mu gitondo ugasezera uti burya nsubiye iyo narindi, ikiringo nari kumara ngaha kirarangiye cari iki, ntivyokunda. Ariko bivugwa ko M23 itigeze iva muri Uvira, ahubwo havuyemo uniforme, ariko abagwanyi bo bagumyemo. Ngo baravuyemo koko, bamwe bagufata nk'umwe mu bantu bafite uruhara rukomeye cyane muri ino ntambara iri muri RDC. Apotre nivyo? Oya baraswaganye, urigera umuraje ntiwamusanga ngaha. Ariko benshi bavuga yuko wahimiriza cyane intambara, uvuga amayeri, uvuga ingene bariko barakora hariya, ati Apotre bugira bifisemo uruhara runini. Oya Yuze Franika bariko yatwumbiza byumve neza, ico bita intambara n'urukino rukinirwa mu kibuga kinini, aho umwe wese akinira ku nimero yiwe. Hari ubwoko bwinshi bw'abanyamurenge bivuga yuko iyo uri kuravuga ahubwo uri kurabakina ku muvyimba, ata uruzi abana bacu bariko baraga mu misozi hari, uzi inka zacu, amatungo yacu ariko aragwa hari anya, uri kuradukina ku muvyimba. Bo hari abavyumvuko muri bo, ariko hari n'abandi bakenguruka bavuga bati turagushimira cyane kubona uri kuratuvuganira mu bibazo turiko turacamo, kuko mu bisanzwe jewe n'ubu nimba intambara ya M23, iyi ntambara ya AFC natwigwaneho ya Sematama, uitandukira niyo kwa makanika, sibyo? Nimba hari inyungu zifadika zoboneka abanyamurenge bariko bakura muri iyi ntambara, badushire muri commentaire batwishure inyungu baronse muri iyi ntambara ibitirirwa, kandi hana atari bayoboye, atari banayigwana naho yateguriwe batari barimo. Muri ico gihe bavuga ati okay, reka rero twe dukinjure kugira ngo tuje kuba menace kuri mwebwe, hanyuma ubuzima bwanyu bube bwiza, iyo genocide ihagarare, sibyo? Tubereke ko twebwe atari cyo cyatuzanye. Bamaze kuhakura ikirenge, ubu bamerewe gute? Baracataka. Bamerewe gute? Baracataka. Cyo gituma urumva iyo abantu bariko baririmba ivy'intambara, baririmba mugabo hari igihe baririmba kubera baririmbishijwe. Ko nabajya abantu uvuga ba Makenga, sibo bategeza yaba ari bo bafise urupfunguzo rwo guhagarika intambara, sibo bategeza ryo gusinya i Washington, niyo batari bo bagiye. No bategerezwa gute? Yaba ari bo bafise ijambo rya nyuma yo kuvuga ati twe turemeza ko duhagarika intambara hagacaba amahoro muri Kongo, sibo bategeza gusinyira guhagarika iyo ntambara amahoro akaboneka. None wagiye hari urabona kuri telehaje mugenzi wa Escovie yari yarigeze kuvuga yuko azokuramutsa ari Uvira kugira ngo mushobore umanuke ngaho hefu musangira gakeke, kandi umengo yarabishitseko, yarahageze ngaho Uvira aravuga ati mpamagarira mbaye haga mu ndonderera imiri yiwe kugira ngo dusangire gakeke. Yari kure y'ikiyaga, yari kure y'ikiyaga ariko naco, ariko uko biri kose ubwico cifuzo ciza kihari cyuko umunsi umwe twahura tugasangira, reka dukomeze tubisengera, nta kibazo cyane, kuko igihe yaza ngaha ngira no gupfa gutera bavyita ngo n'ugwenya iwawe no gutera inkuru. Urabona ko yaje yambaye ibintu bimukingira inzasu. Mbega wowe Escovie umufata gute? Nk'umesha makuru asanzwe?
kubwanje rero ako kantu kubasanzwe rero karagoye rero hagati y'imvugo n'ibimenyetso burya ukuri kwinshi ukurabira mu bimenyetso ibigaragara nuko mu bisanzwe u Rwanda na M23 utobitandukanye urumva rero sikobe nk'ukuri kuravuga kuja muri zone zirimo imigwano ya M23 aho M23 kontrola kuri we ntaho bitandukanye no gutembera hagati mu Rwanda ivyo uca ubihuriza hehe n'imvugo za Ministre Olivier Nduhungirehe ariko arasigura bamubaza kuri M23 mugabo agasigura ko kagace umengo nkuko umengo ni muhira ko ariko arasigura bihuriye he urya nawe no kumuza muramubabarira kandi kuko arashobora kuvuga ibintu suko ayobe ukuri arabizi biriko biraba iyo Nduhungire havuze se wabavuze abavuze by'u Rwanda bamutegetse kuvuga kuko akora leta y'u Rwanda ntibigeze bavuga bati u Rwanda ni rukure ingabo zago muri Kongo bavuga ngo ni rukureho ubwirinzi bwako ubwirinzi bwabo n'ubu urumva wanarago ubwirinzi bwako ariko raraba rero ntibigeze kwemera muri aya masezerano y'uko u Rwanda ruri muri Kongo kuko bari kwandika maze bati dusabye yuko abasirikare b'u Rwanda bavayo Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sanda gwikaze wewe uriko dukurikirana uri mu Burundi mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Kongo Iburaya ndetse mu guvya barabo ndavuga Oman Tanabi Saudi Dubai Dubai Canada Australia mu Swiss n'ahandi hose mwege mwese ndabaha ikaze abumva urimi rwacu kw'ikirundi abanyamurenge abanyarwanda mwege mwese ndabaha ikaze no musi udasanzwe kandi aho twagira amahirwe yo kwakira umutumire adasanzwe musanzwe muzi musanzwe mukunda mu bitandukanye yitwa Apotre Isidore Mbayahaga canke Rehoboth turi kumwe kandi kuri uno munsi turabaha ikaze kandi aramutse mumeze neza musonga yego turabona ko mudundega ko mwasize ariko mu nsaga yego oya biranaboneka sivyo kubiga uravuga n'umuntu ayibonye navuga ati Apotre Mbayahaga sa neza mba nafungwe nagomba kubaza ati ibanga rya buri munsi ryo gusa neza no gufungura none bon icyo ni kimwe mu bindi iyo utarera ku mutima mubi ugira akagwara mu mubiri ugira uruhagarara mu mutima ukaba ufise ivyizigiro byakazoza kubera gusenga nta kintu na kimwe cyotuma udasa neza Ego twibira ibanga yana bariko badukurikirana dusoma benshi bagukunda bagukurikirana benshi mu ubutumwa bwawe bumva ijambo ryawe bakavuga ati wow Apotre aratwubaka mu bihe bitandukanye aduha intahe ziwe zituma twe dukomera ijambo kuri bo rero kugira ngo nabashobora kugira ivyizigiro byakazoza oya ndabaramutsa cyane kandi abari mu bihe bigoye bamenye yuko uko bukeze kubwira kandi Imana irahindura ibihe by'abantu bagumana ivyizigiro Ego uvuga ari bagira ivyizigiro ari gihe n'umwaka ushobora kugenda neza kuri umuntu wese akadukurikirana si kuri bose mugabo bamwe bizogenda neza abandi nabo baze biyakira uko biza biheze kose kuko mu kirundi bavuga abagabo ntibaronkera rimwe baba basemana Imana burya rero nta nyishu y'ikivunga yateguriye abantu umwe wese ifise ukuntu yamugeneye gutabagwa n'umunsi yamugeneye umuntu agira igihe ciwe iyo hageze hamwe bamwe bashigwa hejuru haba hari abandi manuye urumva rero ibihe bigenda bikurakurana yes ni Apotre Isidore Mbayahaga benshi bakunda benshi mukunda ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse mu biganiro bitandukanye bisanzwe bicenga kuri African TV kenshi kabaho biganiro duruka civuga butumwa togo turayaga korona neza ko koko ari umukozi w'Imana abantu benshi bakunda ariho kandi abantu benshi baromana bisi bagukumbuye ati Apotre ko umengo yibagiye ivyo muri Kongo ivyo yaradusezeranya mbega no musi vyagiye he ariho cangirako mbega ku bwawe M23 natwigwanira baranesheje intambara hama bituma ucuhora burundu oya bijya bya intambara yatanguye je mvuga kayezorangira nkivuga mugabo kame umuntu avuga igihe cyose abantu bashakiye ko avuga umuntu avuga mu gihe yumva ko bikenewe ko avuga ko nta wambaye akazi ko kuvuga ngunda gitahuye afata abantu benshi ngo yari devoir aya none mwe murampenda oya none uko umuntu ashatse ko mbagagiye sindirazi yo kasete usiguhagarikiye ahantu ejo ngusubira ubandaniza aho rogeze sibutu fyonda mugabo uko biri kose
kutavuga si uko umuntu aba atari kare yitegereza ibiri ku birabo. ariko none AMC M23 na twigwaneho baratsinze intambara ku bwabo botsinze intambara itarahera, ariko hari ibigaragariye amaso umengo bayitsinze. Yego nivyo hari ibyabaye, imbyino zirabyinwa, abantu baratamba, baravuga yuko biratemvye, abantu barose igihugu, mugabo bijya bimwe bimwe bitumwa n'ibishobisho by'abantu na propaganda z'abantu babakoresha, abantu batazi kwiheza ibihe n'ibindi. Ubwa mbere ho Franike mbwira abantu ko twumviriza iyi ntambara yo muri kano karere canke yo muri Kongo, nta mugwi umwe ushobora kuvuga ko wayitsinze, nta n'igihugu kimwe cyovuga ko cyatsinze iyo ntambara, kuko mu bisanzwe ntihazotsinda igihugu cyangwa hatsinde umugwi, hatsinda amahoro. Mu gihe tukibona ibiziga by'abantu bitembagara hariya kuri ya misozi, tukibona abantu bahunga, tucumva abantu bakoma induru, abandi bakubitwa inkoni zabo nyene wumva bavuga ko bahafashe, bakinjira amazu bagakubita abantu kugeza aho umuntu apfa yishwe n'inkoni, abana batwagwa ku nguvu bakaja kwigisha igisirikare, none babajana kwiga igisirikare ngo bagwane nande kandi intambara yaraheze. Aho rero urumva abantu benshi no kuja bararaba neza, bavuga ngo intambara yo muri kano karere nta gihugu na kimwe kizoyitsinda, hazotsinda amahoro. Kuko iyo murwanye n'umubanyi ukavuga ngo wamutsinze ariko mutumvikanye ko mubana amahoro, ni ukuvuga uwo muriro ntiwazimye, wabaye ikivumbiko, uwundi munsi uzosubira wake. Rero nibaza yuko abantu batovyina ngo uvuye ngo watsinze intambara kubera uwo mwariko muragwana akubishije canke avuga ati ndasubiye inyuma, uca uvuga ngo wayinesheje utazi igihe azomara kugira agaruke mu Rwanda. Iyo ntambara ntibirahera. Yego ariko rero uravuze ko Uvira itazofatwa, none yarafashwe, none umuntu uvyemeraga Apotre. Mbe ndakubaza, wewe ugiye mu isoko kugura ipataro ntibayiguha ngo yigere? Yego. None usanga itagukwiye ntibasubiye, ntisigaho nyene. Yego yiga naje kwishura kuhaca urengana ukavuga uti ndaharaye, bukeye mu gitondo ugasezera uti burya nsubiye iyo narindi, ikiringo nari kumara ngaha kirarangiye cari iki. Ntibyo ukunda, nta byabaye. Ni henshi mu ntambara iyo abasirikare yuko baragwana, burya arafise ukuntu bagwana kugira ngo bimurane ku bibanza bimwe bimwe, haba ku misozi, haba mu biyaya, ejo bakavumburana. Uwo munsi bakabakuraho babahwikiye canke bakabasumbya umucano, abantu ico gihe bagasubira inyuma, ariko basubira inyuma kwitegura kugira namwe bagaruke birukane hahandi, kubera kumva ari nka point strategique, bavuga ati hajya ahantu utahavize ntibikunda. Muri ico gihe rero ntuce uvyina intsinzi, kandi mu gihe urugamba rukiriko rurabandanya naho burafata. Ariko none tuvuge yuko Uburundi bwakoze amayeri y'intambara bitandukanye nuko uno munsi M23 n'abayivugira bavuga yuko bafashe bagwanye canke bafashe Uvira. Ba mbere ho ndakubwira yuko atantambara iri hagati ya M23 n'Uburundi, hayihari bariko bagwana leta ya Kongo. Abarundi bariyo muga bagiye gufasha. Ivyo muzobimura bitandukanye, nta ntambara iri hagati y'Uburundi na M23 ntayo. Eka gufata M23 gufata Uvira byari bisigura iki Apotre? Kuko vyarabyinywe, abantu benshi barabivyina, biravugwa hatandukanye, uraneza ko vraiment abaye urubanza rudasanzwe ko ari umunsi mukuru, ariko vyari bisigura iki? Bo ubwa mbere hoho ni propaganda zo kuma aya mezo sosiyete wanyu. Iriya ntambara amasasa avuga buhoro gusumba mikro z'abantu, kuko ni hari ibintu bagomba gukora kugira ngo babanze bumvisha abantu yuko bakomeye, hanyuma aho hantu bahafashe abantu bumve yuko nyine ari abantu unstoppable, ndo abantu badashobora guhagarikwa. Mugabo urumva ko biri kose ibivugwa ku marezo sosiyo nibiba bireye ku rubuga burya kesha ari gusanga bitandukanye. Nibaza yuko rero abantu
batoja baravuga ibintu ngo bace bemeza abantu byabaye kandi bitabaye yego byarabaye bavuga ati twahafashe mugabo buke ati twahavuye ugushika uno munsi biragoye kandi kuhaguma byogorana mu gihe hari amasezerano y'amahoro yasinye ikibazo kiba kigoye cyane ariko bivugwa ko M23 itigeze iva muri Uvira ahubwo havuyemo uniforme ariko abagwanyi bo bagumyemo ngo baravuyemo koko ibyaho biragoye kuko hari igihe wumva yuko FARDC iriko iravuga ati abanyagihugu ni mutekano turiko turababona turabarinda turi ngaha ukumva wazarendo iravuze ati ni mutekano turi ngaha abami betu baragiye sivyo kumva abayemu betu bavuga bati nyabuna ni twebwe tuhari turahabona mwumva rero abanyagihugu baho babaye nk'umurimo uburanirwa n'abantu benshi bahumurizwa n'abantu benshi imice myinshi y'abantu cyangwa igihugu kirahumuriza wazarenda igahumuriza muhumure turababona n'abahunze mugaruke ukiyumvira ugasanga rimwe na rimwe abantu bakwiye kurindira les voix officielles kugira ngo zitangaze neza ukontora aho hantu ninde nukubona ko abantu baba Uvira bazotakaza umwizero kuri leta ndetse bagatakaza umwizero ko M23 ko wumva havuga inkuru ziba zitandukanye oya iyo muri izo mvugo zivugwa haba harimo ikinyoma n'ukuri iyo ikinyoma n'ukuri biri kurwana rero intambara ishobora gutera mugabo ukuri ukamenyekana iyo ukuri kumenyekanye ni wari yarizeye ikinyoma ahindukira uruhande rw'ukuri akaba ariko yegamira yes bamwe bagufata nk'umwe mu bantu bafite uruhara rukomeye cyane muri ino ntambara iri muri RDC Potre nivyo oya baraswaganye urigero muraje ntiwamusanga ngaha ariko benshi bavuga yuko wahimiriza cyane intambara uvuga amayeri uvuga ingene bariko barakora hariya ati Apotre bugira bifisemo uruhara runini oya Yuze Franika ariko yatwumbiza byumve neza icyo bita intambara n'urukino rukinirwa mu kibuga kinini aho umwe wese akinira ku nimero yiwe urabyumva mu bisanzwe intambara igizwe n'ibice byinshi intambara igizwe n'igice cy'abayitegura cyo ni cyambere abayitegura hanyuma igice cya kabiri ni cy'abayisomborotsa icya gatatu ni igice cy'abayigwana baje kuri tere icya kane ni igice cy'abayisomoza abayikokeza do bamwebwe n'ababandi yego urabyumva igice cya gatanu ni igice cy'abayibanguranya sibyo igice cya gatandatu ni igice cy'abariha fagitire y'iyo ntambara jewe ndi muri umuco wa gatanu w'abanguranya kuko Yesu yavuze ati hahiriwe abaremesha amahoro nta uvuga rero amahoro ahatari intambara abasanzwe hari iyo hari intambara bamwe rero bavuga bati intambara irashushe ibi n'ibi twe mu mico w'ababanguranya umwe wa gatanu so gukokeza intambara ahubwo dushikiriza ibitariko bigenda neza kugira ngo abantu bumve ko atampamvu yo kurwana zihari bumve yuko atampamvu yo kugwiza abanzi zihari ahubwo abantu barabane mu maso bashire ku munzane icyo bapfa n'icyo bapfana nibasanga icyo bapfana icyo kinini icyo bapfa bishire ku ruhande bagwane mu nda amahoro ahari je naho mpagaze rero umwe wese afise inimero yakinyeko sibyo rero nahankinira kuri gatanu yego muri make ntukokeza intambara aya ariko benshi no mu commentaire nibaza ko nuba ariko kokeza intambara kuko jewe ni umukunzi w'amahoro yego nta ntibikunda sinshiki intambara n'umunsi warimo muri commentaire nibaza ko ariko karayigwana atampamvu cyangwa wagiye guhohotera uwundi sinumushikira ngo mvuye ngo areka akora byo mu gihe jewe umutima waza kunyemeza yuko mvuga ukuri nkavuga uri katera intambara n'uri kayigwana wari we uri kateza ibibazo abandi wagomba kuvuga mugabo mu ntumbero yo kuvuga ati nyabona gezaho uno munsi iboneka ko mengo ikinyoma cyo caramaze gutsinda mu gihe uvuga ukuri uno munsi uvuga ko uvuga ukuri no munsi abantu benshi kumbure babifata nk'ikinyoma ni kwisi yubatse
niko isi yubatse. Sinzi umunyabwenge yavuze ngo ntuzurondeze cyane ikintu wokora ngo utate n'isi canke mupfe n'isi, uzovuga ukuri gusa, uzoba uronse impamvu ifadika yo kwankwa n'isi canke yo gutata nayo. Ico menya coco mw'isi turimo, ukuri gufise abafana bake, gufise abayoboke bake, ariko ikinyoma gifise benshi. Aho giciye kigenda kiravuza vuvuzera induru, imigereni n'ibimbarambara, kuri nako kuvuza abantu bose abona ahubwo kumenga sinzi ibyo aribyo. Ariko uko biri kose igisumvye inguvu canke imbaraga ikindi n'ukuri, n'ikinyoma kirabizi. Iyo gihuriye ahantu n'ukuri, iciruka so kuri, iciruka n'ikinyoma kirahunga. Uno musi ukuri koko kwaravuzwe ndetse abantu benshi kumbure baragukurikiranye, ariko uno musi kumbure hari ubwoko bwinshi bw'abanyamurenge bivuga yuko iyo uri kuravuga ahubwo uri kurabakina ku muvyimba. Uruzi abana bacu bariko baraga mu misozi hari, uzi inka zacu, amatungo yacu ariko aragwa hari anya, uri kuradukina ku muvyimba. Hari abavyumvuko muri bo, ariko hari n'abandi bakenguruka bavuga bati turagushimira cyane kubona uri kuratuvuganira mu bibazo turiko turacamo. Uravyumva? Yego. Je nibaza yuko ico navuze ku bwoko bw'abanyamurenge muri ya ntambara, sinigeze ndavuga kutabona impamvu bariko bagwana iyo ntambara bayitiripo. Sibyo? Kuko mu bisanzwe jewe n'ubu nimba intambara ya M23, iyi ntambara ya AFC, natwigwaneho ya Sematama, uitandukanye yo kwa makanika. Sibyo? Nimba hari inyungu zifadika zoboneka abanyamurenge bariko bakura muri iyi ntambara, badushire muri commentaire batwishure inyungu baronse muri iyi ntambara ibitirirwa, kandi hana atari bayiyoboye, atari banayigwana naho yateguriwe batari barimo. N'ikimenyamenya ibiganiro byose byabaye ndabisubiremo, ntakoze abanyamurenge yigeze ivugwa, nta n'umunyamurenge yatumiwe mu biganiro. Ugiye kuraba no muri ho commandement y'intambara ihari muri za M23 na AFC, abari imbere nta abanyamurenge, ibibanza bikomakomeye ntabyo babaho. Sivyo? Doga gacura mugabo iyo hageze kujya kugwana bagenda bitwaje izina ry'ubwoko bwabo. Muri ico gihe rero jewe ntawe notamba ku muvyimba kuko ndabakunda kandi benshi turanazinanye dukora n'imirimo. Sivyo? Mugabo nanka ubwo ruyeri bahendwa biciye kuri bamwe bavuka muri bo, bahisemo gufata urugamba nk'intambara canke ikintu cyo bazanira ubutunzi kuri bo. Sivyo? Abana babakene bagapfa, mugabo abo bandi bari muri iyo ntambara bivuga ko ari bene wabo, bo bariko bagura amazu zabura y'abana bigibura y'abandi Amerika, abandi bagira gute bamerewe neza, mugabo akagomba yuko igumi bitirirwa kandi ari biri kiratikiza bigatana inyungu zifadika bariko bakuramo. Cyo bakuramo nuko kubura abana, no guhunga igihugu no kwangara, no kwibwa no gusahurwa ivyabo. Mugabo ugiye kuraba esko no munsi hari amahoro bafise ngo kubera intambara ariko yaba hari harayo. Nimba bifise bavuga ati twebwe ubu twaronse igihugu tubaye amahoro nta ngurane, Imana ishimwe byo bari sawa. Byo ni vyiza, nivyo tunabifuriza. Mugabo kwitirirwa ikintu atanyungu uri kuragikuramo, ico kintu sico. Muri commentaire muraza kudufasha mbega ni zihe nyungu ngo notamuntu ku muvyimba wapi. Mbona abantu rimwe na rimwe usanga bazaye amafoto ibiziga by'abantu, cyangwa ngo basirikare b'u Burundi, aba nabo ngo bari babazarendo, abafabe iki kirumvira. Eske ikintu kinezereye cyane kuba wabonye ikiziga cy'umuntu ni giki? Kandi bamwe muri bo bakabigira ibiziga byabo, amafoto yabyo ahari, ariko ntibabyerekana. N'ababandi bariko baravuga ibyabo, abantu bose sinambira kiza, abantu bose ntibatambana ku mivyimba. Muga yaba uko bavuga ati twerekane ibyabo n'abandi babyerekane, wotangara. Mugabo si byiza kuko ujya muntu yapfuye afise abavyeyi bamuvyaye, afise bene wabo, afise inshuti n'abagenzi. Rero si byiza yuko umuntu yapfuye
abarundi bavuze ati jewe simbabajwe n'uwamwishe nk'uwamurimye ku musibiro uwo niwe mubi rero si byiza uko bigenda kose ibihugu bihurira mu ntambara muga bibana kandi bifise imizi miremire y'icyo bapfana uko biri kose amahoro nubwo yoteba azoteba modeke canke haza agahengwe ariko si byiza yuko abantu bagwana nk'uko umenga mukanakanezerwa ko abantu bapfuye sibyo hari benshi bavuga ati intsinzi nziza mbere niyo uboneka atabapfuye niyo yoba ari sawa ariko rero aho bigeze abanyamurenge benshi baratikiye benshi barapfuye benshi baracapfa nuno munsi ariko uvuze ati intambara ntibatahura ndetse si niyabo ntibazi ivyo bariko baragwana navyo kumbure bari mu ruhendo none ko hari ikintu cyabaye haraba kampanye iraba orchestre gose kuvuga ati amakungu mube hafi abarundi baje kudukorera genocide sibyo bakavuga yuko genocide igira ibere mu Minembwe kandi ata position nimwe y'abasirikare b'abarundi iri mu Minembwe yari ihari sibyo nta musode yarari mugabo kubera bavuga bati turugaranywe turasugerejwe abarundi bahita ngo bati okay twebwe twari twaje gutabara kandi mwese murabizi mwarabishingiye n'intahe mwaravyanditse abandi mwagiye ku maradiyo muravuga ko abarundi babatabaye rede tabara 2017 hanyuma babagarura inka zanyu aho bari nta ngora zabaye hama ikindi naco Minembwe niko gace katoya niko gace kari mu banyamurenge bake gacunzwe n'abaseye matama mugabo aho abarundi bari mu bijombo ku ndondo nta mikente n'ahandi hantu hose za fize za mwenga niho bari nta munyamurenge yigeze apfa n'uwagwaye baramuvuye n'uwanyazwe ikintu bagiye kumugarurira umubano hagati yabo n'abamayimaye n'imbara abambembe n'abashi n'abarega bose ubwo bwoko bwabo barasubije hano muri ico gihe bavuga ati okay reka rero twe dukinjure kugira ngo tuje kuba menace kuri mwebwe hanyuma ubuzima bwanyu bube bwiza iyo genocide ihagarare sibyo tubereke ko twebwe atacyo cyatuzanye bamaze kuhakura ikirenge ubu bamerewe gute baracataka bamerewe gute baracataka cyo gituma urumva iyo abantu bariko baririmba iby'intambara baririmba mugabo hari igihe baririmba kubera baririmbishijwe agomba ngaruke ko nyene miyerekano twabonye iba imurenge yindi kaba hatandukanye mu bice byaranyene mu misozi ariho kandi n'iyindi kabera mu mahanga za Amerika mu bihugu bitandukanye no munsi twavuga yuko bajya abantu bose kumbure bagenda bariko baravugishwa koko bagiye kubw'iminiho nimba kiya kintu kizotuma abanyamurenge badasubira kurwa muri izo ntambara ziriko zibera iwabo cyo bari ciza je no bishima mugabo ni byabandanya biba bakabandanya bapfa bakabandanya bicwa kandi bicwa na bene wabo sibyo uwo murundi bavuga yaragiye kure abantu bazobona ko babeshe burya rero bavuga ngo umubeshe uramuherekeza gushika ku irembo Ego biraboneka ko kumbuga ngurukana bumenyi koko yabaye intambara nini ariko koko apotre nkukurikirana hafi geopolitique yo mu karere k'ibiyaga binini ubona iyi ntambara izohera ryari abanyagihugu bararushe pe Jean Franike ndakubwiye nawe ariko batwumviriza tutabeshanye tukavugana ukuri kw'ibyo tubona cyangwa umuntu agaragaza guhwihwisha akaraba iyi ntambara yacari ndende yacitsire yo guhera yego pe ibyo mbona naho yumva aho bati turahagaritse azobora agahengwa ntizobiheze ushingiye kuki kubitera nakubure ntumuco wa mbere hari abayitegura integuro zabo rero ntiziragera ku musozo mu gihe hakiri abayitegura hakaba n'abayisomborotsa abayigwano baracafise akazi dufashe gatonya aho hantu dukore muri ico gifungu oya dufashe twe muri aho kantu
abayitera ni bande abayisomborotsa ni bande abayigwana n'aba M23 ngira ngo bo abayitegura ntibajya baronka z'iya nyungu ziva muri aho gace bagwaniramo inyungu zituma iyo ntambara yambaho izo nyungu ntizirahera ziracahari bayisomborotsa nabo abayisomborotsa nabo bakoreshwa nabo bayitegura ibikoresho by'abandi iyo ni guerre par procuration ba Makenga baba barimo bajya barayirwana bari mu gwa gatatu bajya ushobora gusanga bataza n'abayitegura barimo Apotre bamufata nk'umuntu ku rugamba akomeye cyane ni kuri tere ari mu bayirwana ari kurwana ariko ngo ntazi no mu bayitegura noya bamuha amahoro burya nabavuze hakura amahoro Mose bo mahode batihagarika ambaye zige civil ibyo bintu mu bikurwa nyene uzomusanga yibereye ngaha icara arindiriye gusa ko ayari mahode azona none rya mbere Makenga agiye kuwana oya yumve tro ya mbere zeho yari ni kuva kiya zaire sedeze kibaho dose bajya ni babandi nyene nyene uzi ko bafashe gufata za karemi hose bagashikayo none ntihabaye iteko rimwe gusa bavuga ati subiriyo mwaje muva ntibashe batekera bakagenda none izo rodre ziva cyasha shaka kwibaza none mbega naho nyene bibacangira ziva koko bo bari mu ntambara nabo nyine ubwabo badatahura ariko bakaba babandanya kuvuga ati dutegerezwa gushika iyo dushaka gushika bareke nakubwiye canke hazomu gucangana hagati yawo nakubwiye yego intambara n'urukino rukirirwa mu kibuga kinini umwe wese akinira ku nimero yiwe bajya bari ku nimero yabo ya gatatu yo kuja kuri tera hari abayiteguye hari abayisomborokeje hari n'abace batumwa kugwana yes muri commentaire muraza gutubwira ngaho onya ko ni bimwe mu bintu abantu benshi bibarimo nk'igipfungu n'izi ntambara umwanya ko twumva bino undi mwanya tukumva ibi undi mwanya tukumva Makenga kabisa ni general ku rugamba ni intare ikomeye bavuye mu zasarambwe no kumva amakuru manini ariko kandi urundi ruhande ukumva amakuru adasanzwe ko ejo canke hirya ushobora kwisanga mu kangaratete bigatuma bitera igipfungu abantu igipfungu sico kizotuma burya intambara ibandanye ikomeza koko oya gukomeza kw'intambara nizo nyungu nababwiye baja kurondera muri izo ntambara kuko hari inyungu ziri muri iyo ntambara n'abayigwana batazi batanabona batanamenya batanabaza ko ikibazo bo bico wajiwe gusa nuko babaha amakese y'insasu bakababwira ati ambari botine nizo kugwana muje kugwana mugabo hajya habari mu ziri nkino nyinshi hari abatonze kuri za nimero za mbere nakubwiye n'iya kabiri bo babazi ico bariko bararonka buryo ugiye kuraba football hajyaye usanga abantu benshi bahamanota ba Messi ba Ronaldo na Lamine Yamal sivyo muga hajya equipe yafise nyene kandi nta urabona mu kibuga oya babicaye ari urabona cyo gukina na rimwe abari mikoti giza cyane hakaba rero n'umukoci uwo mukoci rero niwe uravyumva biriko biraza neza umukoci afise no mushahara wiwe ahembwa none uhembwa n'abandi ubwo uhembwa n'abamese n'abantu oya abahembwa n'abanye ne equipe abakina baca baja mu kibuga rero baje mu kibuga niyo baba ba Makenga Makenga n'umumenyereza kapitene yego n'abamenyereza ba equipe yego Apotre urumva rero ibintu byinshi ari byo abantu batamenya kujya uvuga intambara bayihera hagati kandi baze kuyihera kuri yose ngo ntaho bazi ariko no munsi nubwo havugwa benshi nibavyemera bemera ko ari bo ndetse no go ruhande ruvugwa ko ari go ruteri yo ntambara ntiruvyemera officiellement none uri kuribaza yuko Makenga no munsi yovyuka mu gitondo canke ujya gwananga uze na bantu uze na babishima babahungu baho yego bakavuga mu gitondo ngo turadeseze ngo tuye guhagarika intambara bajya
ntabubasha bafise oya ibyo bishoboka wari muri komante muratubwira nta bubasha bafise urabaciye amazi ariko bapotra urabaciye amazi mu gihe twumva ko abantu bagwanye kera n'abantu bakomeye nabo rero patro batavuze batekora iki nta ngingo yanyu bashaka gufata kuri iyo ntambara hari telekomande runaka rero bo bagenderako amahoro rero ego oya ntabwo baje bafise hari ubabwiye ati jya imbere hagarika jya inyuma ryama byuka vuga ibi nta bindi duca nibaza kuba batanguriye akaronka ba Laurent Nkunda n'abandi batandukanye mbega ntibibabera icigwa ndaguhe n'akabazo bazogira wekerera abantu benshi mbere none ko intambara y'ikigwanwa n'abagwananga sibyo nanga bamwe Corne nanga hari umuhungu wacu wagwananga rishari niwe nkunda ariko nacyo bacoba niwe nkunda kwitera n'urya urumva yego n'abajya abantu uvuga ba makenga sibo bategeza yaba ari bo bafise urupfunguzo rwo guhagarika intambara sibo bategeza ryo gusinya i Washington niyo batari bo bagiye no bategerezwa gute yaba ari bo bafise ijambo rya nyuma yo kuvuga ati twe turemeza ko duhagarika intambara hagacaba amahoro muri Kongo sibo bategeza gusinyira guhagarika iyo ntambara amahoro akaboneka none wagiye hari urabona kuri tele haje anaribwa none ibyo bikubwira ibibazo cyane apotre hagati y'u Burundi n'u Rwanda wibaza ko uku gushamirana no gutorana amajambo kumbuga kurukora bumenyi kugira ngo bihereho ko gwiki ibyo nibaza ko ari ibintu n'ingingo za politike gusa ntaki ku buryo aya majambo ateye isoni tusigaye tubona ku mbuga ngo rukarabumenyi bijya n'ibisanzwe kuko umunsi hoba icyo gitangaza kandi twiteze twese ko igihe kimwe kizoba hakaba kumvikana kw'abarongozi b'ibyo bihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi bagasubiza hamwe bagasohoka baza kureba amakamera yanyu bafatanya amaboko bavuga bati ibyo twahora dufata tubatangarize yuko twabirangije ikivukano cyasubiriye murabizi ko ukuri ryayatse mwebwe abajya batukana baza ku ma ekra yanyu akazi kabo kazoba karangiye kibasubira tuvuga ivyiza nako uwe ntibishoboka rero mu bisanzwe ibyo birashoboka mu gihe indongozi zigiye hamwe zikaraba umwe wese icyo yononeye mugenzi we cyangwa undi yikeka kuri mugenzi we bakabivugana bigahera nta kibazo byoba nk'uko twari dusanzwe tubana nta kibazo cyobaho uwo mwizero none ubona uhari na rijya wumva ko uruhande rumwe rutemera yuko ivyo Burundi gwagiriza u Rwanda nago u Rwanda rutemera ko ivyo bintu ariko biri je nibaza yuko bishoboka birashoboka gusa jewe sinomenya ngo ryari kuko sindi mu mugwi w'abikurikirana cyangwa bari muri byo ariko ukonze koko igihe igihugu cyose cyobora yuko inyungu zaco zubahirijwe umutekano wacu uzohungabanya kubera igihugu kanaka muri ibyo bihugu bibana u Rwanda n'u Burundi bakerekana ko umubano ushobora gusubira kuba mwiza mu gihe umwe wese nk'ibyo uri kuravuga nyene yemeye kuvuga ati icyo nakononeye ndagisabira imbabazi canke ideni ngufitiye ndari kuriha nk'ubu ati ngufitiye aba nayo ndagufitiye aba bakumvikana bijya ntibinagoye wanashaka naho byo bije mu gitondo hirya yejo uje usanga abantu byahindutse abantu basuye kujabuka Gasenyi kuruhwa nibisanzwe Barundi barabikumbuye cyane kuba baca kuruhwa aca mu Gasenyi aca mu Kayanza Kanyaru akajabuka abanyarwanda barakumbuye guca baza ino baje kurya umukeke baje ku mucanga ku mazi baje mu buzima bwiza koko mu Burundi ko buzima koko urimisha Barundi canke abanyarwanda koko vuba canke bishobora gukunda mu gihe igihugu kimwe cyose gifise kivuga ati twe dufise indongozi dukunda haya turi inyuma yayo tuzi yuko iyo ndongozi irondera ibyiza kuri twebwe ntaco buza cyuko umunsi hagati tugira ishaka yuko abene igihugu Imana yaturagije
babaho neza, twumvikane turengere ibyo dupfa, hanyuma twumvikane ku bunyungu z'abantu, abanyarwanda n'abarundi byo kunda ibyo ntibisanzwe. Yego n'izi za Kongo bizokura, ntiwibaze ngo intambara izoba eternel itazopfa iheze, hazogera igihe intambara ihagarare, nubwo itazoba iheze kubera ba bandi bama bayitegura bafite inyungu nyinshi zidahera hariya, ariko usange imvugo ziko ziravugwa zahindutse. igituma bagwana kivuyeho amahoro acaboneka. Iyo amahoro abonetse rero haba imigenderanire myiza, iyo imigenderanire ibonetse haba gukosora imvugo, kuko nimba umuryango kanaka ufite icyo upfa n'umuryango kanaka, bakaba abana babizi yuko se wabo na se wa naka badahuza kubera inyungu zabo, nimba ari n'amatongo cyangwa ari ibyo banyaranye n'iki, iyo habaye kumvikana ni ukuvuga umubyeyi wese aragenda akabwira abana ati mwabana mwe murazi yuko naka yari yatugiriye nabi, yari yatunyaze ibi n'ibi, ariko twarumvikanye kandi yemeye kubidusubiza, kandi twumvikana yuko tugiye gusubira kubyura umubano mwiza. Igihe rero bigenze gutyo, abana bo kwa naka n'abo kwa naka bahora binubana kubw'intambara cyangwa kutumvikana kw'ababyeyi babo, biba biheze. Bahora bakina imipira ibiri baca bakina umwe. Yego. Abanyarwanda abarundi bakumbuye iyo migenderanire muri komite ya muraza kutwiyereka. Muduhe imitima myinshi ngahanya kurashude guharanira ubumwe. Ariko kandi bamugenzi wa Escovio yigeze kuvuga ko mwaganiriye. Mbega nivyo? Kiri ngaho nibyo. Ayaze gutega apotre ko twarandikiraniye nibyo message kwera. Mugabo yari message nta bintu birebire twari ko turavuga, kwarukuramukanya ni nk'ugutebura nyene ku biriko biraba, kuko urabona ntiduhuriza ku murongo w'ibiriko biraba. Ariko kandi twayaze neza, kuko nabwiye nti uko biri kose ni ugusenga Imana kugira ngo hazotsinda amahoro, niyo nyishura muhaye. Yari yarigeze kuvuga yuko azokuramutsa ari uvira kugira ngo mushobore umanuke ngaho hefu musangera agakeke, kandi umengo yarabishitseko, yarahageze ngaho uvira aravuga ati mpamagarira mbaye haga mu ndonderera imbere yiwe kugira ngo dusangire agakeke. Yari kure y'ikiyaga, yari kure y'ikiyaga. Ariko naco, ariko uko biri kose ubwico cifuzo ciza kihari cyuko umunsi umwe twahura tugasangira, reka dukomeze tubisengere, nta kibazo cyane, kuko igihe yaza ngaha ngira no gupfa gutera, bavyita ngo n'ugwenya iwawe no gutera inkuru. Urabona ko yaje yambaye ibintu bimukingira insasu, hanyuma kandi imipaka yari yugaye, ni hari mu rugo rw'intambara. Rero nta muntu ari gusangira n'ibihe byiza ngo abantu baje gushira isiniye y'imikeke n'amafiriti hagati y'abantu bariko barapfa, abandi bariko barahunga. Reka tubindire igihe cy'amahoro, nicagera ashobora kuza Bujumbura canke nanye nkajya ku Kivu tugahuriraho, canke nkaje Kigali. Yego. Hanyuma tugasangira. Ibyo ntacyo bitwaye. Yego. Mbega wowe Escovio umufata gute nk'umesha makuru asanzwe? Kubwanje rero ako kantu kubasanzwe rero karagoye. Ubwa mbere ndamumenye vuba, ndamumenye muri ibihe nyine by'intureka, uravyumva, niho ndamuzi. Hanyuma mugabe ico nuvuga coco muri ibi bihe by'intambara yarafashije cyane igihugu cy'iwabo. Nibaza yuko Perezida Kagame niyagera gushimira abantu bamufashije urugamba rwa Kongo, ntazashimira abagenero biwe gusa, nawe nazomushiremo. Yamukoreye neza kabisa, yamukoreye neza pe. Kabisa. Yamukoreye neza. Ni sawa. Bo numumenyesha makuru, numvise ko atwana ibimenyesha makuru byinshi by'u Rwanda, nimba ari Maison de la Presse hari umengano yitwara. Ariko mu by'ukuri ku nyungu z'u Rwanda numumenyesha makuru mwiza, atari ku nyungu z'abanyagihugu, atari ku nyungu z'abanyamurenge bariko baricigwa hari ko kenshi atakamba arivuye ari genda bamuhera amanota, aravuga ati ku nyungu z'u Rwanda umumenyesha makuru mwiza. Yego. Kanda hatebe gatawo ha. Oya ntuhatebe.
reka dahatebe gato biratangaje kubona umuntu arongoye ibimesha makuru mu gihugu cy'u Rwanda ariko akaba yinjirana n'inyeshamba za M23 bari kumwe baca mu biziga bitandukanye bategura ibisasu nkuko yagiye aravyivugira ari umumenyesha makuru mu gihugu bizwi akaja gufashanya n'inyeshamba gushikiriza makuru y'inyeshamba ziri ku rugamba zo gutera ikindi gihugu. Nabyo ushobora kumenya kuko sinze ko afise kontra nabo kuko birashoboka yuko umugwi kanaka nimba ugwana nimba ufise inkino kina nimba ufise ibindi bintu ukora bashobora kugira partenariat n'ikinyamakuru kanaka cyangwa nkumenyesha makuru azaramenyesha ibyabaho bigeze. Ntaco twabonye ico ivyo ntavyo tuzi uravyumva muga mu gihe ubonye imiryango yose yo muri M23 yo muri twigwaneho yo muri RDF ahantu hose adode bica byuguruka ico kintu urumva naho bavuga ati kwibwira niko kubesha mugabo n'utagira inka arabona aho zituruka ucubona uti kameme hariho imigenderanire idasanzwe hagati y'ikinyamakuru n'aba bantu muri ico gihe rero urumva bica bimworohera gukora akazi kiwe neza. Ariko mbega koko umengo u Rwanda ntirwemera ko rushigikira M23 ahantu hose hatandukanye kuko bivugwa ntibavyemera ko ari bashigikiye M23 ariko mu bice bitandukanye canke mu banyarwanda batandukanye biyumvamo ko Goma Bukavu ari iwabo ari muhiri wabo bumva ko bisanga kanatsinda nabonye urugendo rwa Scovia ariko arava Goma aja Masisi nibarabara ahantu hari igicapo pancarte yanditse ko Canal Plus Rwanda. Ivyo bintu hari aho vyo bihuriye ga Apotre ko ni wabo kuvuga ko Rwanda rurashikiye M23 ni ikintu ciyamirijwe n'abantu benshi n'amakungu menshi arimo za Nations Unies za Union Européenne akarere gushika no kanama k'umutekano kawe ni karageza u Rwanda yuko ari gukora rushikiye M23 kandi bifata umugongo. Rero kuvuga rero ko ari uko bimeze muri sanzwe umuntu ashobora kuvuga imvugo yo guhakana mugabe iyo mvugo ibeshuzwa n'ibimenyetso umuntu ababona. Rero hagati y'imvugo n'ibimenyetso burya ukuri kwinshi ukurabira mu bimenyetso ibigaragara nuko ubisanzwe u Rwanda na M23 utobitandukanye. Urumva rero Scovia nk'ukuri kuravuga kuja muri zone zirimo imigwano ya M23 aho M23 kontrola kuri we ntaho bitandukanye no gutembera hagati mu Rwanda ico kimwe abumva haba horoshe biba byoroshe. Apotre ngiye gushimangira koko shimangiye umengo shimangiye yuko u Rwanda ariyo M23 ko si jewe nsome vyanditse usomye amaraporo ya Nations Unies ukaraba amaraporo ya Union Européenne ukaraba amaraporo y'akarere amashirahamwe mpuzamakungu ukaraba n'ibyo abo bagwana bagwagiriza n'ibyo ubona n'amaso yawe je mpagaze kuri urwo ruhande abandi bariko ivyo uca ubihuriza hehe n'imvugo za Ministre Olivier Nduhungirehe ariko arasigura bamubaza kuri 23 mugabo agasigura ko kagace umengo nkuko umengo ni muhira koko ariko arasigura bihuriye he urya nawe no kumuza muramubabarira tekandi kuko arashobora kuvuga ibintu suko ayobe ukuri arabizi biriko biraba umugabo akuze kandi amenyera izo mvugo za diplomasi. Rero nibaza yuko iyo Nduhungire havuze se wabavuze abavuze ibyo Rwanda rwamutegetse kuvuga kuko akora leta y'u Rwanda. Apotre mbega amasezerano y'amahoro ya Washington RDC n'u Rwanda bateye ku mukono ubona azokora gushira mu ngiro koko ko bayateka itariki zine z'ukwezi kwa 12 hari utuntu tubiri nabonyemwo ibaza ko Kongo yasamaye ko bari kubanza kubyandika neza kandi utwo tuntu tubiri niho mbona umutego u Rwanda peut-être cyangwa abandi y'amasezerano bateze Kongo. Nanyo nsoma raporo ya Nations Unies kuvyerekeye ya Korea ya Washington hari ibintu bitari presi bitasiguwe neza. Yego Nico gituma wasanze
bakiva muri ayo masezerano wanashaka uyu nduhungire uri kuravuga minisitiri w'u Rwanda n'imigenderanire n'ayandi makungu n'umushikiranganji ugutuma tumura kw'amakuru wa Kongo ayo masezerano atayaseguye cyo kimwe bazanye imvugo zidasa urabyumva kandi ku mapo yayandi nyene Jeneye kubiraba neza Nations Unies yari kirabyandika d'abord hari utwo tuntu ngomba ndatukubwiye n'utuwe Ego. D'abord Kongo yemeye yuko igiye kwirukana FDLR. Ego. Interahamwe. Sibyo? Izo nterahamwe rero abantu bavuga ziri ugiye kubiraba. Aho bavuga yuko umenga ziri bozigwaniriza. Ni muri zone kontororwa na M23. Kimvya none ziracyari nimba imvura turi hakontorora icyo ni kibazo kigoye Ego. Icya kabiri bavuze yuko u Rwanda ntibigeze bavuga bati u Rwanda nirukure ingabo zago muri Kongo bavuga ngo nirukureho ubwirinzi bwabo ubwirinzi bwabo n'ubu urumva wanarago ubwirinzi bwabo rero kuraraba rero ntibigeze kwemera muri ayo masezerano y'uko u Rwanda ruri muri Kongo kuko bari kwandika amaze bati dusabye yuko abasirikare b'u Rwanda bavayo no gwemeye gukurayo bati ubwirinzi ico kiri ubwirinzi kirayobeye ni giki yeske ni ngoho zicunze imipaka ziri mu kirere ziraba muri Kongo hanyuma kondisha urumva nayo nuko ubwo bwirinzi nabwo ne bunahava ari uko iyo FDLR yamaze kwirukana aho hantu hari utuntu harimo igipfungu n'ubwoya jewe rero hantu nabonye umenga barashobora kuvuga bati wa Rwanda we ushira mu ngivyo wavuza toya Kongo nayo ntirampa interahamwe ntirampa aba FDLR yemeye kuma ugasanga rero aho hantu hazokwama ipfundo ry'imburano zituma umwe wese yerekana ko mugenzi we atari karashira mu ngiro y'amasezerano unavuga bamurateka jemba nashize mu ngiro mugabo nakanawe ibyo yemeye ntarabikora reka zibingorana muri sangonera aho aya masezerano ugiye kuraba ashobora kutoroha gushira mu ngiro mugabe icizere kiba kihari nuko ku isi yose ikintu gihagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba gifite izindi nkomezi zizoca n'ahandi kugira ngo ibyo bintu bihagarare kubera kwanka kumaramara Amerika ntiyoza guhagarikira amasezerano y'amahoro ibihugu bibiri ngo bigume bishamiranye kandi ari yari bihagarikiye uko biri kose bazorondera yindi solution mugabo y'amasezerano ugiye kuyasoma neza urabona ko Rwanda ruvuga ati reka amasezerano ntavuga uko Kongo nayateka avuga ko uhava udongo ni ngorane nuko muri ico gihe rero nico gituma ubona kenshi intambara umenga zisa nuko ahubwo zasuye kuba shasha hasigaye rero ijambo y'abahutu nimba basinye ibintu biratomoye neza bavuga ati harimo agapfungu babwira ati garuka hano tubatomorera ibyo mwasinye mesino gushira mu ngiro urabona ko bigoye kuko yaba byari byoroshe none iyo imbere turabavuga ko yacifata Uvira bukeye kivuga ati ndavuyeyo kugira ngo baheze amasezerano kandi amasezerano ari uko Kongo isubirana territoire yayo yose wova muri Uvira ukagumana Bukavu na Goma naho rero hari ibibazo ngira ngo abagiye guhagarikira amasezerano canke ivyabona bazoheza basubire bavuga bati hari ikitagenze neza inyuma y'amasezerano abenshi bariyumviriye ati none u Rwanda urateje umutekano muke muri Kongo urateje intambara muri Kongo urumva ari amasezerano y'amahoro u Rwanda rurabujije amahoro muri Kongo mu bigaragara cyane go gwemera kuko barabujije amahoro muri Kongo ko batemera M23
yemera ko bumvise imvugo yandi uhugire havuga ati twebwe twasiye amasezerano yo guhanahana ibidandazwa ni commercial niho nihahengamira cyane mu by'intambara bavuga ati byose ntibindaba yego urumva n'ikibazo kongo nayo ikavuga teka ayo masezerano yobamo ari uko nawe umpaye amahoro urumva rero aho yego harimo agahadi aharindira turabe kuko ibijya n'ibintu birateretegwa ahantu hamwe bica mu mashyirahamwe akomakomeye no muri kanama kawe k'umutekano birabamwo bagatanga de proposition y'iki umuntu yorindira biriko biravugwa ko abasirikare b'u Burundi bariko barasubira muri Kongo mu gihe bari batangaje ko bavuyeyo amakuru yo bariyo gapotre ivyo navyumviye ku mbuga ngurukana bumenyi z'u Rwanda nyinshi hamwe n'iz'abanyekongo bakorana n'u Rwanda nta kuri voix officielle ntavyo nzi ntacyo nabiziko ariko biriko biravugwa yuko ahubwo ubunya koko ahubwo ariho bari kwagenda benshi cyane gusumba ndetse nabo mu karere n'abanye bariko baragenda jewe kubesha ni kubi nta musoro ndabona cyangwa ngo duhure ngo agire ngo agikongo iyo nzingure ndose umwanya nkafungura telefone ndabibona bamwe bavuga ati bagiye twababonye byagenze uku mugabo najya kuraba izo mbuga zose zibivuga ntihakujya Akanyaru na hariya ruguru muri Kongo mugabo muri kaya gace ka Meme kaba ariko bakorana n'u Rwanda hafi na hafi muri by'izo ntambara rero mu gihe atakinyamakuru gihambaye kibivuze cyangwa umuvugizi wa gisirikare ngo avuge burya amakuru menshi mwe nayo ntiwoja kuyakonfirima canke ngo nawe utagure kuyamamaza mu gihe yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi izo mbuga zanyu nisanga umuntu avuga ibyo yishakiye n'ubuza ari indoto zose akarunda ngaha abantu barakurikirana kandi habura bemera bati ibi niko byagenze ndibaza yuko rero mu gihe Uburundi butarabyemera cyangwa ngo bivuge atayindi kanale tuzi isangwe itashikiriza ibinyoma umuntu yo birabuko mugabo jewe ntiwoza kumbaza ivyo navyo no kwemera navyo yo bari inzira nziza none y'amahoro mu gihe abasirikare b'Uburundi bosubira muri Kongo mu gihe bari bavuze ko bavuye beka koko bari bavuyeyo navyo nomenya izo nkuru muzoze maze baza bavugize b'ibisirikare ariko oya ivyo ntiwo bibaza umusivile kagenzi ko ivyo ushoboka oya urambaza ibyo ushobora kwiyumvira n'ubwenge bwanje cyangwa ushobora kubona nkabirabisha ijisho nayo ibintu by'intambara je ntiwobimbaza je nkoho naho usanga ndayifise sinoyikurasisha nayigukubitisha sinzi ivyo ntabyo ivyo ntabyo noyikoresha nk'ubuhiri urumva rero ugiye kumbaza ibintu mwene ivyo uba uri kurangora jewe numvise ngo ari nta umuvugizi wese karavuze ati tangazo rimeze uko mbanze nti aho n'ukuri umuvugizi w'urwego kana akavuga ati ari wa leta akavuga ati leta ihagaze aha n'aha kuri ibi n'ibindi nkabona ko ari we avuga ati ukuri nuko nayo ibintu byanyu biza birahurira byironderera amavyuze no gukubagana kw'abantu gusa kugira ngo abantu babe bararondera ibyo bajana ku marigara iby'igisoda je ndabifata woseriye cyane si ibintu umuntu yoza aremanga cyangwa hakane kubera izo sosio ni ihe tandukanye ubona hagati y'igisirikare cyacu n'ibindi bisirikare byo ngaha muri kano karere bisangije mu gihe zindi ngwano zisanga ku mbuga ariko kenshi igisirikare cyacu umengo ntibavuga cyane ico bakoze bagabanya urwamo bakagwiza ibikorwa icerekana akazi kabaho gahagaze naya mahoro n'uyu mutekano dufise kurabona nubwo mu gihugu mu karere hari intambara winjiye mu gihugu cy'u Burundi aho imbibe zose zigarukira urabona yuko n'umuyaga waho uri kurawuhemba gusa n'abanyagihugu naho muhura urabona ko aho hantu hari umutekano rero muri ico gihe rero ibikorwa byabo nibyo bigaragara cyane gusumba amajambo menshi abandi usanga bagenda baravuga canke bagenda barifotora bakerekana aho bageze n'ibyo bariko barakora nuko bimeze niryo tandukaniro mbona mbere yuko bavayo nigeze kubona amavideo amwe
mu bice byahariya nyene mu misozi aho ubona bariko baraja kwerekana aho abasirikare b'Uburundi bahora bahora bari bagenda baravuga ngahanya aho bahora banywera ngahanya aho bahora bafungurira ariko bakavuga ko batsinze ariko ntibahasange n'urusoro canke inkoho canke ngo basange n'ikirato akaba ari ahantu begeranije tu imyanda n'iki ahantu hose ibintu byose bakuyeyo ubona ko vyateguwe ibi bintu yo ari strategie y'u Burundi canke koko niko amasezerano bavuga yuko yabivuze mu bisanzwe kubatsindaho ntibyokunda kuvuga ngo bahuriye ku bite ngo babarashe bagiye uko twumvise byavuzwe havuye ko babishatse kubw'imvo zabo nibyo bavuyeyo urabyumva kugenda ugasanga aho umuntu ngo yahoranye umwera ngo hari hameze ukuntu byagenze ukuntu aho yarara ukagomba guca umwerekano umenya ngo si heza sibyo nta komfort iri mu rugamba igihambaye nuko aho hantu baba bari umwansi ahagira ibwishwa ntaho nyura muri icyo gihe rero nibaza yuko abantu baragomba kugira promotion y'utuntu uzurabe niyo bafotoye umusirikare w'umu FPR cyangwa undi muntu ari kwidefile canke aduze ku mugozi ahantu canke naho bari kanyonga imoto batera abarera twe turi bihume turi ko urabyumva mwene ibyo kenshi hari igihe biba mugabo abandi basanga ibyo ntibikenewe bobo bashira imbere no professionalism sibyo bagashira imbere nyene ibyerekeye igisirikare cyabo iby'amapublicité n'amapropaganda ntibikenewe igihambaye nuko aho umusanzu umenya ko ari umusirikare ego apotre mu gusozera nk'ubu unye canke intambara iheze utembera mu Rwanda i Kigali kubera intogenda akabazo na nimba gice uyu munsi ntaho noja kameme ntiduheshane sibyo ntaho noja ubunye ntibyokunda ariko nahone yovana n'ikinjanye n'uburyo ngiyemo ku nyungu zibaje ku rugendo rwanje prive ntago ntegekanya kugirayo nuko utahakunze nuko utahakunze naho nkunda hose nojayo ataco ndeye gukorayo yega nuze yaje ndakuze Frank kurumva namaze kugenda isi yose nkayiraba ingene imeze donc sinoba ngifata ahantu mfata urugendo ngo ndahakunze ataco ndeye gukorayo ikintu cyose ndagiharuramo inyungu yega mu Rwanda hasa nahi wacu yega naho mu Kayanza ho naho hakuze ntugire ngo nahantu naho genda ndamaze kujayo inshuro zitari nyinshi nyaza kandi nka zitatu kabiri nagiye n'indege mu rugendo rw'akazi nkikorana na vice president de la Republique ari igihe cyo kwibuka ikindi gihe ndajyayo n'imodoka ndaye gutembera nawe aragiye kwibuka yego kabiri waributse yego kwera biteye n'ubwoba ahubwo yego kabisa twariho mu kibuga niho twari turi urababara umutima kabisa urakurya Frank uri umuntu w'Imana ushobora naho uhura no mu Bangladesh canke ubundi muntu wo muri fore Amazon afa kuba ari umuntu gusa yibonye umuntu yapfuye akicwa nturaba ngo nuwahe canke ngo uwo n'umuki canke ni urumva ko umutima hari ikintu kibaye urababara urababara tushobora gusanga abantu bariko rakoma induru barira barizwa nuko hari ababo bapfuye canke bishwe canke naho yaba yaragwaye urigera ubona umuntu haratwenga agiye ku maziko nabanga bakurikiye abantu bagiye kuvumba gusa batazi nico bataco bapfana bagize urigera ubona hari umuntu atwenga rero ibyo bintu ifo ko babimenya nabone baje no bagasanga hari ikintu turiko turakora kimeze nk'ico tabizi bobabara baragira umubabaro urumva rero burya abantu nuko iyo hageze ibihe mwene ibi basanga baterana amajambo nk'uko umenga umwe aba ku mugabane wundi ku wundi ugasanga nta naho biziga bahurira mugabo burya abantu benshi ugiye uragendagenda abantu benshi turi bamwe rero nibaza yuko je kujayo nta kibazo hamwe n'intambara yohera kujayo bara amahoro fisi kinjanye n'ubwete Ego. Muri komantere abanyarwanda muraza gutubwira mbega mwumuha ikaze canke
ega ushobora kujya mu gihugu atakaza ukeneye yego kubera nakubariye imvo ziba kujyanye ntunciye kuko abashitsi mu gihugu hari abashitsi baza mutakeneye ko aribo bari kuza mugabo ugasanga kubera impamvu canke cyatumye aza niwe ategereza kuza muri icyo gihe nta shwa ufise Apotre n'umuserebre akomeye hagati y'u Burundi n'u Rwanda hamwe uno munsi Apotre ahonyoje ahantu mu Rwanda ukura abantu boshengera bakaza kumviriza uko baragukunda pe ya baragukunda pe ariko nawe ndabakunda ego ukuvuga yuko uramutse ugiye nyoba rugendo rusanzwe ngo Frank yajabutse mu Rwanda oya byo bari bisanzwe yo bari umunyagihugu ahiye nk'ubundi nk'abandi bose abakunzi ba Apotre muri commentaire muraza kutubwira abantu benshi basavye ko yoza guteramira mu Rwanda gukora ibikorane kumbure kubasuhuza muraza gutubwira muri commentaire yego agamwe murakubagara abantu bamukunda muri commentaire banza kwigaragaza kumbure mu ikaze kuko tugomba kuvuga tubwira abantu yuko amajambo y'ivyizigiro yego nta cyobuze yuko abantu ejo mu gitondo ibyo bapfa bivuye basubira kuba abanywanyi beza bagakundana bakagenderanirana bagahana inka bagahana abageni bagashigikirana muri ibi na biriya ibyo nibisanzwe ejo ntimuzotangare musanze ejo ibihugu bitabarana n'u Rwanda n'u Burundi ibyo ntibigutangara usanze ari ibihugu bishigikirana mu nama mpuzamakungu cyangwa ari u Rwanda n'u Burundi ibyo birashoboka nk'uko tuko turabona muri politike nta enemy eternel abaho Apotre nk'uko two turabona Burkina Faso Guinea bariko bariyunga kumbure ko arababanyi begeranye bagashira hamwe inguvu z'igisirikare amabanke turashobora kubona ubwiyunge bw'igihugu cy'u Burundi n'u Rwanda hari ibintu bimwe turiko turafashanya ni question d'intérêt gusa iyo bahuriye ku nyungu zimeze uko cyari kuriya ico gihe abantu baravuga rumwe kandi ugasanga avuga ati kugira wunguke muri iki nunguke muri iki ibyo dupfa ifo ko tubakubishira ku ruhande wowe uramvugira nawe ndakuvugira kuko ni inyungu z'akarere ejo birashoboka kandi ibyo dusenga kugira ngo abavyeyi bacu babitiro bidushikaneko kugira ngo abanyagihugu kameme urumva abana tuzobyara cyane namwe mu wa mbere uramuza kubyara yego yarakutse ni byiza yuko bakurira mu kayaga keza kamahoro na gihe bibiliya na nyagihe bibiliya noneho inatubwira ngo umuntu wese arondere kubana amahoro na mugenzi we yego rero barumva sinumukunzi w'intambara ntayo nkokeza mugabo naha gasuzuguro iyo hageze kutumvikana ibihugu ku bindi simvuka muri bibiri ni kimwe uri umurundi bijana kwijana yego iyo hageze ko abakuru b'ibihugu batumvikana je nta bakuru b'ibihugu babiri mfise umwe niwe natoye niwe nemera niwe nemanga uravyumva nuko bimeze mugani biba bivuze ngo ujya nawe ngo turankana rwose nico gihe haba habaye kutumvikana mba nkenera kubwira aho mpagaze nkenera kugira aho negamira ku gihugu canje negamira ku perezida wawe canke indongozi yindi kanaka cyangwa urwego kanaka ibyo ntibishoboka yuko wonyitega ngo ejo ngo ndiko ngwanira inyungu zawe izo nyungu zawe zigwanye iz'iwacu aho mba nizigihemu ntibishoboka ntibikunda nuko bimeze twokundana twobana mugabo mwese avuka iwabo uko byogenda kose niko bimeze yego ni nk'uko uko mu rugo iwanyu ntuze umugore wawe tuvuge ko ari mu makosa ugasanga ababanye canke abantu bamuremereye niki ugateza kugira aho hengamira sibyo shaka ufate ko umugore wawe ari mu makosa ujya kugwanya umugore wawe oya ubanza kumushigikira nimba usanga ari kana gwana utikura bariko abamuteye mwashika muri ukavuga uti mugabo rero ukabisubira mugabo rero aho ndagushika mugabo ntibyoshoboka
nta muntu n'umwe ashobora kuvuga ngo yo nkomvenka ngo yavuze igihugu nciwe nabi kubera ntibibaho. Nubwo uvuze ikintu upfana naka mu gihugu ugipfana naka mwahagaze inyungu z'igihugu ni muhira. Nibaza ibindi byanyu muzobisubiramwo mu nyuma mugabo igihugu imbere. Umukuru w'igihugu cyangwa buramatari mu ntara ni umuvyeyi wawe. Tushobora gusanga ari umuntu ariko aramusungara ko umuntu ariko avuga ibyo yishakiye kuri we nguce wigira ajyane ngo ntibikuraba urabona oya no. Aho turahakumbagarana kabisa. Hanyuma tuzokumvikane mu nyuma mugabo nabanje kudefanda igihugu canje nkadefanda igihugu cy'iwacu nkadefanda inyungu z'indongozi zacu nuko bimeze. Ibyo rero ntibivuga ngo hazoba haje mu rwango eternel. Ibyo bapfa ntibizokwambaho mu gihe ibyo bapfuye bivuyeho hafi igisura twarabara gishagihagarara. Niko bimeze. Abarundi bakwa dukurikirana nibaza ko ari inyigisho twahakura hano onye twumva ko twoshira igihugu imbere inyungu z'igihugu cacu tukareka abaduta mu ntambara canke mu njyane ahubwo dushira inyungu zacu imbere amakandi tukavugira igihugu mu mpande zose zitandukanye. Apotre Isidore Mbayahaga ndabashimire cyane gose yapa akengurukiye mugenzi. Ndabashimire kanya kanyu mwari maze ikinini nyakumbure abantu batabumva mu bitandukanye ariko mu ijambo ry'Imana babumvise bimwe mu bintu mukomeyemo cyane gose kumbura abantu bamenyemo ariko kandi wahumurije n'imitima ya benshi ari mu ntambara bakomeretse pe. Nibahumure kuko tugeze mu bihe byanyu. Ibihe byanyu maruguca habuye tuko turagenda bigwiriyemo ibigaragazo. Nibakomere imbaraga z'umutima zibe nyinshi. Ahandi hoho urumva mugabo ntibatibyizigira. Yes, merci beaucoup. Ose dukurikiranye kuva ku ntango gusha ku mpera yari African TV ya Apotre Isidore Mbayahaga. Asante sana.